rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimuhorane umukama. Ndahimbawe kuza imbere y'umukama, ariko buryo tuje imbere y'umukama tuba tuzanye byinshi. Turakeneye mbere n'ikigongo c'Imana, turakeneye n'imbabazi z'Imana. Ego hari ibicumuro bitubuza koko kwakira inema zinzi nkuko Eucharistia nkuko bikwiye, mugabo hari n'ibindi tuba twikoreye nkuko twumva uyu munsi yuko Yobu bitamubujije ko Imana iguma ari Imana mu buzima bwiwe. Nimuze rero tubanze twikubite kugikiriza imbere yo guhereza inkuka Eucharistia. Ndireka ko Mana rugira vyose kuri mwebwe bene wacu, ko nacumuye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwiyobagiza ibyo nategerezwa. Niko naracumuye, ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazo yamyara umubikira n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu, ngo musabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira byose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu duha ubuzima budahera. Mukama tugirira ikigongwe. Kristo tugirira ikigongwe. Mukama tugirira ikigongwe. Dusabe. Mukama uramenyesha ubukuru bwawe bw'agakura cyane cyane mu kwiyumanganya no mu kutugirira ikigongwe. Muhengeshanya kudushiramwe inema zawe kugira ngo twirukire ibyo watwemereye, dushobore kuzosangira ibyiza by'ijuru. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we Mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ije dusoma mu gitabo ca Yobi. Umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Umukama, Sitani irarenguka nayo nyene iri kumwe n'abayo. Umukama abwira Sitani ati, uvuye hehe? Sitani imwishyura iti, mvuye kugendagenda no gukwiragira ku isi. Umukama ayisubiza ati, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu? Nta n'umwe angana nawe mu bantu bo ku isi. N'umuntu w'ingingo n'ubutungane, n'umuntu yubaha Imana akirinda kabi. Sitani ica imusubiza iti, mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Mbese ntiwamubwiriye uruzitiro rukingira inzu yiwe n'itongo? Mbese ntiwahezagiye ibyo akora byose, amashyo yiwe akagwira mu gihugu? Fa gutuma ukuboko kwawe riho, wibuke ibyo atunze byose, urabe ko atazokurogoteza ko imbona nkubone. Umukama araheza abwira Sitani ati, niko ibyo atunze byose nubiganze, ubigenze uko ushaka, ariko ntumukoze kw'iminwe. Sitani iraheza irasohoka iva imbere y'Umukama. Umunsi umwe abahungu n'abakobwa ba Yobi bariko barafungura banwa n'imvino kwa mukuru wabo. Intumwa iza kubwira Yobi iti, za mfizi zawe zariko zirarima, na za ndogobwe zarishe ukwazo. Ubwo nyene abasabeyini baziguyemwo barazinyaga. Abasuku bawe nabo babamarire ku icumu. Nijewe Musa nashoboye guhunga ngo nze kukubukira. Uwo akivuga uwundi acarashika ati, umuriro w'Imana wakorose uva mu ijuru, uyigiza za ntama zawe n'abungere bazo urabimara.
ni jewe Musa nashoboye kwikiza ngo nze kukurikira. Uwo akivuga uwundi acarashika ati abakandeyini baciyemwo imigwi itatu barengera muri vya bitwazi vy'ingamiya zawe barasahura. Abasuko bawe nabo babamarira kw'icumu. Ni jewe Musa nashoboye guhunga ngo nze kukurikira. Uwakivuga ubundi arashika ati barahungu n'abigeme bawe bariko barafungura n'imvime mu nzu ya mukuru wabo. Igihuhusi cavuye mu gahinga cihereza nyanzu mu mpande zose ko ari zine, isenyukira kuri rwagwaruka ruhonerayo. Ni jewe Musa nashoboye guhunga ngo nze kukubikira. Yobi rero arahaguruka atabura ivyambagwa vyiwe ariharangura, hanyuma agwa hasi ariyubikira ati navuye mu nda ya mama ataco mfise, nzosubirayo ntyo. Imana yari yangabiye none yisubije. Izina ry'Imana nahazwe. Muri ayo marushwa yose Yobu ntiyacumuye kandi ntiyigeze atuka Imana. Iyi niyo tuyagwe n'Umukama. Twitabize tuti Mana yanje ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. Mana yanje ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. Mukama umviriza urubanza rwanje, untega ugutwi ndakuborogere. Umviriza igisabisho canje, kuko akanwa kanje kazira kubesha. Urubanza rwanje ndaruzeye kuri wewe, wewe uzi kuraba ibintu bitunganye. Mana yanje ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. Urihweza umutima wanje ukangendera ijoro, ukancaca ntihagire icyo mbonako. Nta kabi wosanga mu vyiyumviro vyanje, akanwa kanje nako nyene ntikacumuye. Mana yanje ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. Ndakwambaza kuko utobura kunyishura Mukama. Ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. Erekana imbabazi z'agatangazo mfitiye, wewe ukiza abakwizeye ukabakiza abansi. Mana yanje ntega ugutwi wumvire ijambo ryanje. Unzigame nk'imbonero y'ijisho, unkingire ikibaba, nanje nzokwihweza inyonga zawe mu butungane. Nikanguye naho nzohazagazwa no kukubona mu maso. Mana yanje ntega ugutwi wumvire ijambo ryawe. Urakaheza gikwa Mana Data Mukama w'ijuru n'isi, kuko wamenyesheje abato bato ibitangaza by'ubwami bwawe. Haleluya.
Mukama. Ibyo dusoma mu Njiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri iryo minsi sinzi ingene abigishwa badutse bibaza ku mutima wabo umukuru muri bo. Yesu abonye ibyo vyiyumviro arakura akana agahagarika iruhande yiwe ababwira ati, umuntu wese yakiriza yompi aka kana ku bwanje nije aba yakirije yompi, nawe unyakirije yompi aba yakirije yompi wantumye. Nkako usanzwe ari we muto muri mwebwe mwese, uwo niwe mukuru. Yohana aramubarira ati, mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashetani ku izina ryawe, turaheza dushaka kubimubuza kuko atari muri twebwe tukugendanira. Yesu nawe aramwishura ati, ntimube mukimubuza, utabakeba aba ari kumwe namwe. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo mu rwi hagati ridufasha twinjira mu ijambo tuba twumvise ku munsi w'Imana. Ejo rero ku munsi w'Imana twarumvise umupapa yari afise abahungu babiri. Muri abo bahungu babiri umwe ngo aramubwiye ngo agende gukora mu muzabibu, aravuga ati ntahonja, mugabo ngo arisubirako. Hama uwundi amubwiye ati genda gukora mu muzabibu, aravuga ati ndagiye, mugabo ngo ntiyagenda. Maze rero turumva ico cyo gukorera umukama nico kiciyumviro novuga nyamukuru kihari. Ni naco gituma rero mu gisomwa ca mbere twumvise ngo igihe ngo abahungu b'Imana ngo barenguka, ngo shetani nayo nyene yarengukanye hamwe nabo. Aba bahungu b'Imana batubwira ni bande? Ni abamarayika. Ni abamarayika, ariko turabona ko shetani nayo nyene yaciza muri bo. Hanyuma ije ikintu gitangaje nuko Imana yacibaza ngo uvuye he? Nayo iravuga ko ivuye kuzerera ku isi. Hama ivuye kuzerera ku isi, ikintu gitangaje n'ingene yacimubwira ngo wabonye ngo umusuku wanje Yobu, urya muntu urya ndamwizeye, ndazi umutima wiwe, n'umuntu w'intungane, n'umuntu koko nizeye adahemuka, arazi umutima wiwe. Hanyuma muri icyo kiganiro rero kumva yuko Imana izi umutima wacu, kanatsinda irazi umutima wa Yobu, kandi irazi n'ibyumviro bibera mu mutima y'abigishwa. Yesu arabona ibyo bariko bariyumvira mu mitima yabo. Yesu asoma mu mitima, Imana irasoma ibiri mu mutima wacu. Maze rero shetani nkuko igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ngo wama ariko aragiriza, gateranye yama ariko aragiriza, hamwe igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ngo yarakorotse. Turabona rero ingene yagiriza ab'Imana imbere y'Imana. Ngo wibaza ko ngo harya rero ngo kubera ngo akugamburukira ngo agukorera ngo ni kubera gusa kuri gusa. Ati ni kubera ibyo wamuhaye, ati bikore kurabe, bishire ku kuboko kurabe. Hanyuma ngira ngo mwabikurikiye mwumvise yuko kumbure iyaba nk'ubu hano mu Burundi yari guca kwara umutima agacapfubwo nyene nkakuma kwa Ananiya na Safira, yari guca hagara kuko bamubwiye amakuru mabi yihutirwa menshi agenda akurikirana. Umwe ahavuye uwundi akaza, kandi nta kintu na kimwe cyiza cyarimo. Muri aya makuba twahitiyemwo hari umuntu baje bamubwira amakuru mabi, ngo imodoka yawe imwe bayituriye, ngo iyindi yagenze uko. Hageze igihe bamubwiye agacara yogwa kubera ibyo ariko aramubwira. Rero izi nkuru ariko aramubwira mbizi genda zikurikirana, kandi burya mu buzima hari igihe bishika ibintu bikisuka, ibisebuzi bikisuka mu buzima bwawe byisubiriza, ukamenga koko sinzi ko ari Imana nyene iba yabiretse nk'uko twumvise. Abantu b'iki gihe rero baba bumva yuko, murabona ko bakunda kuvuga ngo uhezagirwa, ngo Imana yampezagije akazi, Imana yampezagije ibibondo, Imana yampezagije umugabo, yampezagije umugore, Imana yampezagije inzu, bakavuga ibintu byinshi ngo nibyo yabahezagije. Murabona rero shetani yavuga ati bikore kurabe, ati burya hariho abantu erabose bikoze ko baca bagira gute, baca bayiheba. Ariko uyu turabona ko atarashingiye, kuko ntiyarashingiye kuri ibyo bintu.
kanatsinda hari igihe umutima w'umuntu ubonekera ngaho, kuko na Yezu igihe yamara iminsi 40 n'amajoro 40 mu bugaragwa yarageragejwe, ariko Imana irabona umutima wiwe. Ni nacyo gituma rero twumva uyu musuko ndamwizeye, kandi kanatsinda ibyo yavuze ni ukuri, kuko turabona n'ibyo byose yagiye araro izo nkuru mbi. Turabona ngo yarafukamye ahezagira Imana, ati Imana yarampaye ndashima, turabona ko yisubije n'ubundi ndashima Imana ihezagirwa. Kumva ko muri ibyo byose atanakimwe gishobora kumubuza guhezagira Imana. Turacyari mu ntango rero kuraba natwe mu buzima ibidushikira. Akenshi abantu rero b'iki gihe, abahanuzi benshi no kwita bibinyoma nshize hagati ya twamugina, baza bakubwira ngo iki, iyo ibintu bitari kubiragenda gutyo, bakaheza bakakubwira ngo ni iki, ngo ni nyatsi, ni biki n'ibindi byinshi. Yego birashobora kuba iyo nyatsi, mugano uko Imana iba yabiretse bikaba, nuko Imana iba yabiretse bikaba, kandi igihe yemeye kubireka bikaba nuko hari ikintu gihambaye, nuko hari ikintu gihambaye ibibona kizovamo. Kandi nkuko Paulo abibwira abanyakorenti ngo Imana ntiyigera iduha ibirengeye ingufu zacu, ngo Imana ntiyigera iduha ibirengeye ingufu zacu, ngo ntizokwigira ireka ibikurengeye. Kanatsinda mwumvise yuko yatanze urubibe, iravuga ati genda ubikore ko mugano ukora ku buzima bwiwe, ati ndaguhaye urubibe. Nibiretse ni ukuvuga hari urubibe, ngo ntiyigera ireka ngo ibikurengeye ngo abe ari byo bigushikira, maze iraheze irayiha urubibe. Hariho rero ingorane dufise mujya mu buzima, kumva yuko umenga ku ruhande rumwe ibyiza biva ku Mana, ibibi bikava kwa Shetani, maze tukabangabanganishwa Imana na Shetani ukamenga birangana. Aho ntituba turi mu kuri. Ukuri nuko Imana ni mushobora byose, Imana ni mushobora byose, iri hejuru ya byose. N'igihe bibaye nuko iba yabiretse, kandi n'igihe biretse bigashika nuko ibizi ko azovamo ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Nuko ibizi ko azovamo ikintu gikomeye cyane, maze kugira ngo umutima irazi kiri mu mutima. Aba rero nabo turumva mu njiri yuko mu mitima yabo, ngo nibyabereye mu mitima yabo, bariko bariyumvira umukuru. Muravye neza imbere gatoya, nuko ngo igihe bariko baratangarira abandi batangara Yezu ibyiza akora, maze ngo Yezu yaciye abwira abigishwa biwe ati muvyumve neza, umwana w'umuntu ategerezwa kubabara, azogwa mu minwe y'abantu bamwice, hanyuma mu nyuma niyo bace baja muri ibi. Sinzi ko banavyumvise, ngo ntibanavyumvise, ngo batinya no kumubaza none ibyo bagiyemo, ariko arasoma ibiri mu mutima. Umukama arasoma ibiri mu mutima, kandi rero mushima asoma ibiri mu mutima. Hari n'igihe bishikara abantu bafite ingarano zo kugira gute z'ubwo buhanuzi, akakubwira ati hari umuntu yari muri ibi n'ibi, umukama akoze ibi n'ibi. Byerekana yuko umukama arazi ivyiyumviro biri mu mutima n'igihe bitaraseruka. Ibiri mu mutima wacu arabizi. Ni naho rero tubona aca babwira ahamagara uyu mwana, akamushyira ngaha akavuga ati wakiriye umwana. Uyu mwana nta bintu bihambaye abayimvira byo nk'ibyo byari mu mitima yabo. Hanyuma ikindi nuko Yohana nawe nyene aciye agaragaza nk'ibyo nyene, kumva no mu by'Imana ko abantu barondera nyene kumva ko twebwe turahambaye. Akavuga ati wewe nibyo gushavuza ngo ko tutari kumwe ngo twagira tumubuze, ngo wakoresha iryo zina, ngo iryo zina twebwe tutegerezwa kurikoresha twenyene. Kumva ko basha barironkeramwe ibyubahiro n'ibindi byinshi. Ati suko bitezwa kugenda, suko byogenda. Ati utatukeba tuba turi kumwe, nimumubuze rero. Rero bavukanye, murabona isi y'uyu munsi amashengera avuka bavuga mu iki, bavuga ati ngo guhezagirwa mugahezagizwa iby'isi, ariko cyane cyane igihambaye no kuba umusuku w'Imana. Hari ibintu bigushikira rero utazi intambara y'uko irabera, yari kwibera mu ijuru, abona bimwisuka ko gusa. Natwe ariko ntibidukure ku mukama, tugire Kristo.